televiziyo yacu Bikira Ruti turabahaye muri cyane mwaramutse bivanye naho mutumbereye muri kumwe na muri waze no abashikiriza ikiganiro no munsi reka turabiri hamwe ingene abaruka abajene b'u Burundi benshi bashomereye bashobora kwiteza imbere ndetse bagateza imbere n'igihugu cacu. Nivyo yuko no munsi ubushomeri buragwiriye mu bajene benshi ko bariko baramara amashure bwinshi ariko usanga si benshi bariko bararonka ubuzi. Twatumenyereye umuntu wahize amashure agashaka akazi muri leta canke aronka no mwishirahamwe kanaka canke uwundi muntu afise umugambi kanaka akamuha akazi, ariko no munsi ntivyoroshe cane ko abajene benshi guheza amashure ngo bace baronka akazi. Rero turiko turaraba hirya no hino ibyo tubona kuri internet canke amakuru twumva mu bindi bihugu bibanyi, twumva yuko abajene benshi biyungunganya uretse imigambi ishobora gukora uburimyi, ubworozi canke urudandazwa mu gihe uronse umuntu wagutiza umutahe canke akazi ko gukora akazi kiwe gaheza akaguhemba. Hariho ukuntu umuntu ashobora kwironderera akazi kiwe wenyene akaba bosi wiwe nyene, ukaba bosi wawe nyene ushobora kwibeshaho, nubwo usanga bitoroshe kuronka intango, ariko ubyishizemo urashobora kuronka ico ukora ndetse wanashaka ubishizemo umutima n'inguvu nyinshi, ugasanga birakubereye akazi gasumba mbere n'akandi wari kuronka uronkejwe na leta cyangwa uronkejwe n'ishyirahamwe kanaka. Rero je nagira tuvugane gatoya kuvyerekeye akazi n'abajene benshi bize amashure bashobora kwihimbira. Reka turabe igisata cerekeye gukoresha internet. Umunsi murabona ko ubuhinga bwateye imbere, turakoresha internet mu guhanahana amakuru mu bintu byinshi. Murabona ko internet isigaye idufasha cyane rwose, isi irakoreshwa rwose. Rero muri ubwo buryo turavye hirya no hino dusanga abantu benshi babeshejweho n'urubuga rwa internet. Murabona ko hariko imbuga nyinshi ariko zose zikurira muri uwo mugwi umwe wo gukoresha internet. Uno munsi turafise amaordinateur, turafise amatelefone, smartphone. Ibyo ni ibintu bishobora kugufasha umujene ukaba ufise iyo telefone yawe, nubwo utoba ufise ordinateur urashobora gukoresha telefone yawe smartphone canke Android, hama ugaheza ukirondera akazi ushobora gukora. Mu byo dushobora gukora kuri internet, murabona ukuntu internet hariko ibintu byinshi cyane bisamaza, hariko ibintu bihanitse cyane, uri tekinoloji, uri amafilme yerekana tekinoloji ziriya, ubuhinga ubona buriya, hariho n'amafilme yo gusamaza, yo guteramisha abantu, amareresi, abantu byose yuko babishyiraho. Muri ibyo rero nk'abajene, abantu baba bari atakazi bafise badashobora gukora, ushobora kwiyumvira urashobora kwiyumvira wowe umujene ukavuga uti jewe mu maraso ndumva yuko ibigiye binjaho, nimba ari gukina amareresi, nimba ari gukina udukino duto tweza abantu, duseramisha abantu ukadushirako, hama ugasanga mu nyuma uriko uradandaza. Imbuga zinyaruka cyane umuntu ashobora gushirako abantu benshi bakoresha yari YouTube. Murayibona nk'iyi nyine ndiko ndashiraho kino kiganiro, aha nyine mubona ndashyize kino kiganiro, ubona ko hariko ibintu byinshi. Yindi urundi rubuga ni Facebook, uho ruhishije twararonse n'urubuga hano iwacu rwitwa GASAP rwatangujwe n'umurundi umuvukanyi wacu. Urumva rero ko ari ikintu kiryoshe cyane. Mu gihe rero uba uvuga uti kugira winjire muri icyo gikorwa cy'uko uza urashyirako
ukagira uti jewe urudandazo rwanje ni amareresi video zivuga ibi na biriya, zigisha ibi na biriya canke zihanura abantu canke ijambo ry'Imana. Mu busanzwe ushobora gushirako ico wumva kiri mu marasi wawe, ico wumva wiyumvamo nyene, ico twita la passion mu rurimi rw'igifaransa. Hariho abaryoherwa no gukina filime kanaka bagahanura uku na kuriya, canke hari abaryoherwa no gutanga impanuro nk'uko twese turabigira kuri iyi chaîne yacu Kiraro TV. Hariho n'abaryoherwa no gukina utugenegene, babandi ba comedian, les comédiens, ukaba urateramisha abantu, natwe nyine abantu baradukunda, ugashyirako ibintu uvuga uti biraza guhamagara abantu, bituma abantu babiraba umwanya munini. Mu bisanzwe dufatiye nko kuri izi mbuga zibiri twari tumenyereye, Facebook hamwe na YouTube, turabe nk'amakondition atuma ashobora kurekurira ushobora gutangura kuronka umwimbu, kuronka amafaranga. Mu bisanzwe hari amakondition baraba kuri YouTube, baragusaba yuko umaze gushikana aba abone 1000, umaze gukwiza aba abone 1000 uca uronka uruhusha rwo kugira monetisation y'amavideo yawe washizeko. Gutyo avec la monetisation uraheza haza haracako ama publicité, niyo uheza ugahenderwa umwanya ama publicité yagiye araca mu mavideo yawe. Rero ugiye guhembwa umaze gukwiza amabone 1000, batwereka yuko ico ucusubira gusabwa kugira ngo uhembwe nuko baguharurira umwanya ton audience yaravye amavideo yawe. Kuvuga ko igihe cyose uzokwije 1000 heures de visionnage, umaze gukwiza 1000 heures de visionnage, kuvuga ko tuyita 1000 vues, tuvuga tuti 1000 vues, kuri 1000 vues baca baguhereza $1 rimwe canke euro imwe mu gihe bivanye n'igihugu urimo canke wabisavye. Tuvuga rero urafise 1000 abonnés hama ukagira 1000 vues de visionnage, ushobora gushikana nka 100,000 vues de visionnage. Ni ukuvuga ko ku masaha 1000 baguma baguharurira $1. Hama kuri Facebook naho, Facebook hoho biragoye gatoya, bigusaba yuko kugira wemererwe kugira monetisation mu video canke ya publication zawe, batwereka yuko hakenerwa 10,000 abonnés. Utegerezwa kubanza gukwiza 10,000 abonnés, hama gutyo bakaza baguharurira ku masaha ya visionnage y'amavideo yawe. Ariko rero ntibigoye mu gihe uri gushirako ibintu biryohera abantu, biroroha cyane gukwiza abo bantu 1000 canke abantu 10,000, gukwiza abantu 1000 canke abantu 10,000 biyabonesha kuri chaîne yawe canke kuri page yawe, kugira ngo utangura kugira umusaruro. Uyu umaze kuvyinjiramo uraheza ukinjira kuri internet ukabaza ingene bigenda kugira ngo ugire konti yawe ubone guhembwa. Ndetse na hano mu Burundi wacu, canke hakurya gatoya mu Rwanda, hariho benshi bamaze gushikira umusaruro mwiza cyane. Mu gihe rero uba ubikeneye uraheza ukabegera, ni benshi bariho turabazi, uraheza ukabaza uraheza ukabegera bagaheza bakakwereka ingene bigenda mu créer compte, hama ugaheza ukazoraronka ko aya mahera yawe. Reka gatoya turabe akarorero kumwe mu bamaze kuronka umusaruro hakurya gatoya iwacu gatoya mu Rwanda. Turabe comedian mumenyereye cyane yitwa Papa Sava, umutazira Papa Sava. Reka turabe umusaruro wiwe uko ugenda, dushobora tubone akamaro ko kwihimbira umwuga wo kuri internet. Ngaha rero twashitse kuri YouTube, aho tubona chaîne ya YouTube ya Niyitegeka Gratien ariwe Papa Sava, uko nabyo bivuga. Hama hano turabona ko afise
aba subscribers, abantu ababone bashika 545. Iyi ka isubirira irepresenta igihumbi, kuvuga rero ko bafise ababone 545. Tugiye ku urubuga rumwe rwitwa Social Blade ni urubuga rugira analyse y'ama chaîne YouTube y'abantu. Hano baca batwereka neza umusaruro Papa Sava ariko araronka mu kwezi, mu kwezi batwerekanije mu kwezi kwa mbere, no kuvuga aronka amadolari ahera ari hagati y'amajana 721 gushika ku madolari 11,500. 11,500 barakwanditse ko ngo estimated monthly earnings. Baranatwereka umusaruro aronka mwaka wose yuko uri hagati y'8,000 amadolari 8,600 hamwe n'amadolari 138,800. Amafaranga menshi cyane rwose. Reka aya yo ku kwezi tuyashire mu marundi turabe ayo baronka ku kwezi mu marundi. Twabonye ko baronka 11,000 hamwe n'500, mu gihe idolari rimwe ry'amanyamerika batwereka yuko ringana rivunjwa amafaranga 2,061 amafaranga y'amarundi. Tuzi ka kamashini gaharura amafaranga rero tuca dusanga idolari 11,500 tuciye tugwiza 2,060 tuca dusanga ku kwezi aronka 1,023,690 mu mafaranga y'amarundi. Uko no kwezi kumwe hari ukwezi ashikana 2,024,025 canke 20 canke 18, kugenda kose ubu ntakija munsi y'1,018,000. Aya mafaranga murabona ko ari menshi cyane, ari amafaranga wama winjiza ku bintu bisanzwe, ukina video zitwenza abantu, ziteramisha abantu canke zihanura abantu. Bana bivuga abajene bacu mu Burundi, bavukanye bacu bashobora kuba bashomereye, baba bimva mu bintu nk'ibi, bashobora kubyinjiramo neza bakumviriza muri bo nyene ikibaje mu maraso, ari gukina amafilme maremare cyangwa filme zito byo bita shorts, udufilme dutwenza komedi, cyangwa bakavuga ijambo ry'Imana, cyangwa bagakora ibindi bikorwa bashobora kwerekana, hama bakabishyira kuri internet. Mu bisanzwe n'umunsi urubuga rwa internet rurakomeye cyane, ruko urudandazwa rukomeye cyane. Murabona yuko tushobora kwinjiza amafaranga atari make, ndetse na bimwe mu gihugu cyacu Burundi bakunze kuvuga ngo harakenye amadolari, harakenye iki, mu gihe ushobora gukora igikorwa mugasanga mu kwezi murinjije amadolari ashika 11,500, 12,000, 10,000 yamayinjira. Ubu wari umwe w'abakina sorte iya hamwe dufise imigwi ishingahe, murumva neza ko amafaranga agaciro tuza tukayinjiza mu gihugu cy'u Burundi. Ntasubiye kuba zangorane zo kutubwira ngo habuze igitoro kubera ngo habuze ngo amafaranga agaciro. Murumva neza ko ari ubundi buryo bwo kwinjiza amafaranga y'agaciro. Nuko rero murabona ko umusaruro ku rubuga rwa internet uriko hasigaye yuko tubyishiramwo abajene, abantu bize amashure bashoboye bafise ama Android, bafise ordinateur. Murabona ko ari ibintu ni igikorwa gusa ukira gukora. Hariho abantu kuri internet bakunda kubesha bavuga ngo kuronka amahera ngo l'argent facile. Nta argent facile ihari, urakora ukaba umwuga, hama mugabo mu nyuma uratinda ukabona umusaruro wawe. Ngaha rero turazi kubona akarorero keza cyane katwereka umuntu amaze kuronka uno munsi yaronka umusaruro ukwiriye cyane, rero barashakana amafaranga menshi cyane. Dutanze akarorero ko wenyine hamwe twakwerekana
abandi amashene YouTube y'abandi nk'abaririmbyi bamwe b'abastar bakomeye cyane bo muri za Amerika, abitwa ba Chris Brown, abitwa ba Rihanna n'abandi benshi, usanga ariko amahera adaharurika, amahera menshi cyane. Rero bituma turavuga duti abajene bashobora kuba bo kwivamwo ikoreshwa rya internet, bashobora kubyinjiramo hama bagaheza bakiteza imbere, bagateza imbere n'igihugu cyacu. Tubashimire rero kuba mwashoboye gukurikirana kino kiganiro cyacu, ukaba uri mushasha nk'uko dukunda kubivuga, ukaba uri mushasha kuri chaîne YouTube yacu, tugusabe ukande subscribe kugira ngo ibiganiro dushikiriza bizokwama bigushikira mu wa mbere, hama ndetse udusigire n'urukumo ruraba hejuru, urukumo rumeze gutya bitwara kugira ngo YouTube ishobore gushikiriza kino kiganiro abantu benshi bashoboka. Hanyuma twongere tubasabe musangiza kino kiganiro n'abagenzi banyu abo mubibaza yuko gishobora kubafasha, hama mugire umunsi mwiza muheza gikwiye.